Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mweba nkwanyi mukurikira imbonesha kuri yacu ari no yanyu shiramatsiko TV imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi twabateguriye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa muri politike niyo tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nkibi ico usabwa nta kindi niba utarapyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo koreshezeho amakuru n'ibiganiro bene nkibi ujye ubo wa mbere mu gushikirwa nabyo bare nk'amahasa mu butegetsi bw'igihugu barabusangiye mu kiringo c'imyaka hafi ibiri butoye ntaco atakoreye bukuru ngo ashikire ubwo butegetsi mu myamamazo bamafatanye babugeze ko ntawamenye ubutwara ubundi benshi baribuka badutambira akabyino k'igiswahili ngo rafiki yako ndiye adui yako umugenzi wawe niwe mwansi wawe mu nyuma hatangura igikorwa cyo gucafuza butoyi amabi yose butegetsi bayamutako ubusuma bwicanye urwango butoye baramugira ikivume bukuru akitwa umwere butoya atabwa mu mvuto amara imyaka mu ngoyi atagira abamutunganiriza yarafunzwe abarundi bariruhutsa ngo niwe yabononeye igihugu yamara ubwicanyi n'ubusuma byaragwijwe inshuro nyinshi cyane amaze gupfungwa abarundi barumirwa butoye yahavuye abona akabeho arigira ariko no mu buhungiro intumwa za bukuru zamurondeza urushinge ngo zimwice ibyiwe byaranyagwa abiwe barahanwa bikomeye mbega yemwe butoya ninde yinjiwe ibohero ryari genekerezo rikwiye neza uyu muntu ni honorable Hussein Rajab yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba kwa 27 ndamukiza 2007 Hussein Rajab ninde inyandiko zivuga Hussein Rajab ni nyinshi cyane ariko ntitwaronse izivuga imyaka yiwe mu buto bwiwe ikizwi nuko avuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'igihugu ikindi kizwi nuko yahoze ari umufundi w'indimu mu makomine y'intara ya Bubanza uwogira ayandi makuru yo mu buto bwiwe yadusangiza kugira ngo abarundi batari bake bamukunda bayamenye Hussein Rajab azwi cyane mu bijanye na politiki yinjiye akiri muto mu muhari Paripihutu yarabaye no muri Frodebo inyuma y'igandagurwa rya perezida Melchior Ndadaye Hussein Rajab ari mu bambere bagiye hamwe batanguza umuhari FTD kugira bagwanye igisirikare c'u Burundi cariho muri ico gihe we n'abagenzi we bahereye kubaka umuhari cyane mu ntara ya Bubanza Hussein Rajab yamwe azwi nk'umuntu azi kwigisha kumvisha abanyagihugu ni nayo mpamvu amabanga yiwe ya mbere yabaye ayo kwigisha umuhari be n'itunganywa ry'umuhari mu bijanye n'intwaro yabo mu gihe Manase Nzobonimpa bamujeje ibya gisirikare mu ntahe yiwe dusanga ku rubuga rwiwe rwa Facebook Hussein Rajab aratanga amazina yabo bari bafatanije mu gutangura FTD aho mu gice ca Bubanza Hussein Rajab Manase Nzobonimpa Sirasi Ntigurirwa Frederic Gahungu Sylvestre Manikurakure Jean Petite Nduwimana Odansi Nzosaba Jean Bosco Kurisansuma Adribet Barakamfitiye n'abandi umuhari FTD wahavuye ufatana na Sended yari ihejeje gushingwa n'umushiranganje Leonard Nyangoma maze FTD uhinduka ishami rya gisirikare rya Sended Hussein Rajab yabandanije kuduga mu mabanga y'umuhari aragenwa kuba komisariya generale ajejwe politike gukwiragiza inyigisho z'umuhari no gushinga inzego z'umuhari mu makomine yose y'igihugu Hussein Rajab yari afise abakomiseri bane munsi yiwe bari bajejwe uturere Pastor Mbawe nayo mu ntara z'uburengero François Ntunzwe n'Imana batazira mupero mu manuko bushira urengero Sylvestre Ndayize ndetse na Abdura mu ntara zo hagati no mu buseruko bw'igihugu na Jean Frederic mu buraruko bw'igihugu turaza kugaruka ku ngene Hussein Rajab yahavuye amenyana na Peter Nkurunziza bakoranye muri ico gisata nyine bahinduka inshuti magara kugeza naho bafata mu minwe uburongozi bw'umuhari wose mbere banashikira uburongozi bw'igihugu mu mwaka w'igihumbi 1998 Leonard Nyangoma yaratembagajwe mu burongozi bwa Senate
asubirizwa na Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye yari umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare ca FDD. Uyu nawe aca afatanya uburongozi bwa politike n'ubw'igisirikare. Umuhari uca witwa CNDD-FDD. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu avuga ko be na Jean Bosco Ndayikengurukiye bari bahuye ubwa mbere mu mwaka w'1994 mu Cibitoke, baraganira barahuza mu bibazo FDD yagiye icamwo mu ntango zayo ikanimanyagura uduce. Hussein Rajabu na Jean Bosco Ndayikengurukiye bagumye mu ruhande rumwe ruterekwa ibiganiro bya politike byiswe ibya Kigobe Kajaga, ni narwo ruhande rwahavuye rwifatanya na CNDD ya Nyangoma. Bari baziranye barakoranye neza, umwe ari mu gisata ca politike uwundi mu gisata c'igisirikare. Aho Jean Bosco Ndayikengurukiye afatiye uburongozi bwose bwa CNDD-FDD nka Coordination General, Hussein Rajabu nawe yagemwe kuba umunyamabanga mukuru w'umuhari. Muri gidugudu 2001 umuhari warasubiriye kwicamwo ibice. Jean Bosco Ndayikengurukiye arabogozwa mu burongozi bw'umuhari CNDD-FDD, asigarana igice gito c'abamuyoboka aribo bihaye izina Kaze FDD. Hussein Rajabu naho ari we yari imbere mu itembagazwa rya Jean Bosco Ndayikengurukiye ntiyashimye kurongora umuhari, ahubwo yadugije Petero Nkurunziza yasa n'ugendera mu kwaha kwiwe. Rajabu aguma ari umunyamabanga mukuru, yongera aba uwujejwe ibiganiro hagati ya leta na CNDD-FDD. Cari igiharuro c'ubwenge kuko yowe nyine afata uburongozi bw'umuhari, byari korohera abatwara Uburundi kubeshera CNDD-FDD ko ari umuhari ukorana n'intagondwa z'abayisilamu mw'isi, kumburi uwo muhari ukagira ibibazo mu makungu. Mu gushiraho Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu yabona ko ashizeho umwizigirwa wiwe. Guhera ico gihe amabanga yakomeye ya CNDD-FDD yakorwa na Petero Nkurunziza ari kumwe na Hussein Rajabu, turaza nyine kubigarukako. Muri Munyonyo 2003 Petero Nkurunziza na Perezida Domitien Ndayizeye bashize umukono ku masezerano yo guhagarika intambara i Pretoria muri Afrika y'Epfo. Kwa gatandatu Kigarama 2003 Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu baratahutse i Bujumbura, maze Nkurunziza aza gutangura amabanga yiwe y'umushiranganje wa leta ajejwe intwaro ibereye n'ubugenduzi bwa leta. Muri Myandagaro 2004 CNDD-FDD yahindutse umugambwe, mu nyuma igena Petero Nkurunziza kuba umukandida wayo mu matora y'umukuru w'igihugu, inatora Hussein Rajabu kurongora umugambwe. Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu nibo barongoye imyiyamamazo ya CNDD-FDD muri 2005. Amatora umugambwe wabo waronsemwo intsinzi ikomeye cane. Petero Nkurunziza aba umukuru w'igihugu, Hussein Rajabu aba umushingamateka w'intara ya Muyinga, abandanya no kurongora umugambwe CNDD-FDD wari ushitse ku butegetsi. Imigenderanire ya Rajabu na Nkurunziza. Wa wundi atihankana abakundanye. Wabonye ubumwe bwa Hussein Rajabu na Petero Nkurunziza ntiyokwibajije ko bwabyaye urwango rungana uku nyine byagenze. Mu ntahe yiwe Hussein Rajabu avuga ko ubuzima bwa Petero Nkurunziza bwatanguye kubangamirwa mu mwaka w'1994. Rajabu avuga ko Petero Nkurunziza yahavuye ahungira inyambuye muri Bujumbura rirare mu mwaka w'1996. Hari amahasa yitwa Jamara na Janabi yari yegereye Hussein Rajabu. Ayo mahasa yari azinanye kandi na Petero Nkurunziza kubera yahoze abamenyereza mu murwi w'umupira w'amaguru witwa Union Sporting. Intahe ya Hussein Rajabu yanditswe n'urubuga Human Burundi ibandanya iti: mu mpera z'1996 niho Janabi yagirira impuhwe Petero Nkurunziza nk'uwari umumenyereza wiwe. Abonye uko abayeho nabi aturatura, Janabi aca aja kuraba Hussein Rajabu batazira Romeo, amubwira ko hari uwitwa Petero Nkurunziza agorewe inyambuye yahunze ariko arahigwa. Janabi asaba Hussein Rajabu ko bokwakira Petero Nkurunziza mu birindiro bya FDD.
ibyatebye Hussein Rajab yaremeye ko Petero Nkurunziza azanwa mu birindiro bya FDD, maze Rajab aca ahamagara Pasiteri Mpawenayo amushyikiriza Petero Nkurunziza kugira amwigishe akarangamutima n'izindi nyigisho by'umuhari FDD. Ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa 12 umwaka w'1996, igihe ingabo za FDD zari ziramutse zisozera umwaka w'1996 zongera zipfurizanya umwaka mushasha w'1997, Nkurunziza niho yerekanywe ku mugaragaro nk'umwe mu bashasha bakiriwe mu ntagoheka za FDD. Nkurunziza aca agirwa umwe mu bajejwe kwigisha no gukundisha umuhari, akaba yatwarwa mu biro bijejwe kwigisha no gukundisha umuhari byari birongowe na Hussein Rajab. Intahe ya Hussein Rajab ibandanya ivuga ukungene Petero Nkurunziza akomerekeye ivuga muri komine Kayogoro n'ingene Rajab yamuryamye ko muri ibyo bihe bitoroshe. Ibyo byabereye mu gihe hari ibombe yaba yatewe ahari hakoraniye indongozi za CNDD FDD. Muri iyo ntahe agira ati ku rugamba Petero Nkurunziza yarahakuriye ubumuga bivuye ku gisasu bombe catewe muri kimwe mu birindiro bya FDD cari mu ntara ya Makamba ahitwa Ibuga ya mbere. Nkurunziza yarahakomerekeye cane ku buryo benshi bari bazi ko yapfuye barabye uko yari yabaye ikiruruma. Mugabo umwigisha wiwe Pasitoro Mpawenayo yaranse kumusiga aho nubwo hari mu muriro ukomeye cane. Mpawenayo akwega ipantaro ya Nkurunziza atwara hirya y'ahariko haka umucanwa. Mu nyuma Petero Nkurunziza yatanguye kuvurirwa ku rugamba, uburwayi butebye gukira. Hussein Rajab ahava amurungika kuvurirwa mu gihugu ca Kongo mu gisagara ca Kinshasa. Amaze gukira aragaruka ku rugamba. Mu bihe bya macakubiri y'intara yadutse ku rugamba rw'intambara mu muhari FDD, Petero Nkurunziza yarahaswe kugandagurwa kenshi, ariko Hussein Rajab akama yamurokoye. Sibyo gusa kuko Hussein Rajab niwe yatunganije guhuza Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe, umugore n'abana. Nyuma yaho bari bavanye, Rajab ategura urugendo rwa Nkurunziza n'urwa Denise Bucumi, bakaba bahuriye mu nkambi y'impunzi muri Tanzania. Mu yindi ntahe twasomye bavuga ko Rajab yitwararitse umutekano wa Nkurunziza kubera yatinya ko abandi mu muhari bamugandagura, maze amuzeza umwizigirwa wiwe yitwa Jean Petite Nduwimana ku buryo ata wundi muntu n'umwe yari arekuriwe kwegera Petero Nkurunziza. Aya makuru avuga kandi ingene Hussein Rajab yoba yamwijabukaniye ubwiwe muri Tanzania, mu nyuma akamurungika muri Kongo. Izi ntahe zose zirashamika ku bushuti budasanzwe bwabaye hagati ya Nkurunziza na Rajab. Hussein Rajab ntako atagize, maze Petero Nkurunziza araduga mu nzego zihambaye z'umugambwe. Mu mwanya muto agirwa icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe. Ibyo biba byarateye ishari abandi ku rugamba kuko batatahura ingene amabanga nk'ayo ahabwa umuntu akiri mushasha. Aho atahukiye mu gihugu, Petero Nkurunziza yoba yarajanye Hussein Rajab mu muryango, amwereka umuvyeyi wiwe nyina wa Nkurunziza, amubwira ibyiza yamukoreye. Ico gihe Rajab yafashwe nk'umwana mu muryango wa Nkurunziza, baranamukatira igipande c'itongo muri uwo muryango kugira bamwereke koko awinjiyemwo. Kuva bafatanije ku rugamba bakanabandanya mu nzego z'igihugu, Rajab na Nkurunziza bari akadasohoka. Nkurunziza avuga ko Rajab ari umuvyeyi wiwe muri politiki. Nta mubonano uhambaye Nkurunziza yajamwo atari kumwe na Rajab. Mu biganiro by'Pretoria muri Afrika y'Epfo bahama bari kumwe. Mu gutahuka mu Burundi muri Kigarama 2003 bari kumwe. Mu myamamazo bagira mu modoka imwe. Nkurunziza na Rajab bari basigaye bameze nk'amahasi. Aho bafatiye ubutegetsi byari bigoye kumenya neza utwara igihugu uwo ari we. Ntawagenwa mu mabanga ahambaye y'igihugu Rajab atabanje kubyemeza. Mu nyuma hatangura kuvugwa amabi n'ubusuma mu butegetsi. Indege imwe rudende yarerura umukuru w'igihugu Falcon 50 iragurishwa mu manyanga, abantu batangura kwicwa hirya no hino mu gihugu. Iterabwoba riragwira ko bamenyesha amakuru, abaharanira agateka ka muntu n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi.
Mu gice cya kabiri cya 2006 haduka idosiye itangaje. Perezida Nkurunziza yatangaje ari imuyinga ko hariho abashaka gutembagaza ubutegetsi. Haca hakurikira ihagarikwa ry'abanyapolitike batari bake barimwo Perezida Domitien Ndayizeye n'uwahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Alphonse Maria Kadege. Bamwe mu bafashwe baraborejwe igufa bikomeye, mbere amasanamu bariko barakubitwa ashirwa ku mugaragaro. Imuyinga haduka idosiye y'abanywanyi ba seneri bafashwe bagapfungirwa mu ikambi y'igisirikare ya Mukoni, basohorwa ijoro basogotwa ibiti batabwa mu ruvubu. Perezida Nkurunziza arakingira umukuru w'intara ya gisirikare yagirizwa ayo mabi, aranamutorokesha. Ayo mabi yose yaguma ashirwa kuri Hussein Rajab, ariko umukuru w'igihugu akigumira mu gacerere. Propagande irakwira igihugu ko Nkurunziza ari umuntu w'Imana, ko Rajab ari we mubi ateza akajagari mu gihugu. Nta kindi cyari gisigaye atari gusenyura Hussein Rajab. Isenyurwa n'ihagarikwa rya Hussein Rajab. Umugambi w'isenyurwa rya Hussein Rajab watanguye kuvugwa n'ikinyamakuru cyigenga muri 2007. Benshi bafashe nk'ibihuha, ariko icari gitangaje inama zose Rajab yagirana mu ibanga na Nkurunziza zarasohoka muri ico kinyamakuru, ibindi bikavugwa mu maradiyo yigenga. Biboneka ko mu ruhande rwa Nkurunziza bari basigaye batanga ayo makuru kugira igihugu cose kizinukwe Hussein Rajab. Mu ntango za Ruhuma 2007 hoba harabaye inama yo kumvikanisha Rajab na Nkurunziza. Mu yindi ntahe yiwe Rajab yavuze ko Evariste Ndayishimiye ari uwundi yari muri uwo mubonano, aranabahanura ko bokumvikana ntibasambure umugambwe, ariko birananirana. Evariste Ndayishimiye yoba yarakoroye amasosi imbere yabo kubera yari azi ibikurikira iyo CNDD-FDD icanyemwo. Kwa 7 Ruhuma 2007 Perezida Nkurunziza yakoranije ikoraniro kaminuza rya CNDD-FDD maze rikura Hussein Rajab rishirako Colonel Germain Ngendakumana. Hussein Rajab ntiyemeye ibyavuye muri iryo koraniro, aranitwara muri sentare Ntahinyuzwa, ariko urubanza ntirwigeze rucibwa gushika ubu ngubu. Kuwa 27 Ndamukiza 2007 Hussein Rajab yarahagaritswe yagirizwa ko ariko ategura guhungabanya inzego z'igihugu. Uretse Hussein Rajab, benshi mu bamushigikiye barakuwe mu mabanga, abandi barapfungwa, abandi baragandagurwa, cane abari mu mugambwe UPD Zigamibanga. Hano twokwibutsa ikurwa ry'abashingamateka 22 bari bashigikiye Hussein Rajab. Ibyo ni akataraboneka muri demokarasi, aho umukuru w'igihugu yirukana bamwe mu bashingamateka batamushigikiye akizanira abandi. Naho bitaniye no gutera kudeta. Aho Rajab yakurwa, abarundi bariruhukije kuko bari babwiwe ko ari we yishe igihugu. Bari bazi ko ubwicanyi bugiye guhagarara, ko konona amatungo y'igihugu bigiye kugabanuka, ko agacinyizo n'iterabwoba bigiye guhagarara. Ariko aho apfungiwe ibintu byaronyutse, abicwa barongerekana, ubusuma buri monogoza kuzibya abarundi bifata umurindi usumbirije uwo byariko. Benshi basigara bibaza bati ubwo ikibazo yari Rajab cyangwa yari Petero Nkurunziza. Ikiboneka co nuko ico Hussein Rajab yakuriwe atari co cabwiriwe abarundi. Nkurunziza na Rajab bapfuye ko Nkurunziza ashaka kubandanya yiyongera ibiringo byo gutwara igihugu, mu gihe muri CNDD-FDD bafise ibyo bari barumvikanye ku bijanye n'ibiringo. Amatwi adusumira bari bavuganye ko Nkurunziza atwara ikiringo c'imyaka 5 agasubirirwa na Rajab. Nkurunziza yabona Rajab nk'intambamye ikomeye ku mugambi yari afisiye abarundi utari mwiza na gatoya, gonyora agateka ka muntu no kwiba amatungo y'igihugu. Ibyo ntibyari ingorane ya Nkurunziza nk'uko ibyabandanije byabyerekanye. Rajab ataruhara na rutoye yari akibifisemo. Kuwa mbere Ntwarante 2015 mu buryo butangaje cyane, Hussein Rajab yaraturutse ibohero rikuru rya Mpimba. Hussein Rajab yagiye ajanye n'abari bacunze ibohero iryo joro. Amakuru dufise avuga ko yugururiwe ibohero maze abaricunze baramuherekeza, hanyuma burira ubwato baca mu kiyaga Tanganyika barigira. Kuva ubwo Hussein Rajab ari mu buhungiro.
muri 2015 Hussein Rajab yariyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, mbere we akanavuga ko n'ikiringo ca kabiri kitari gikurikije amategeko. Hari ibihuha byakwiragijwe kuva mu mpera ya 2018 ko yoba yarishwe. Nta cemezo na kimwe dufise cakemeza ayo makuru. Muri Rusama 2022 harasohotse ifoto yerekana Hussein Rajab ari muzima kandi ivugwa ko ari nshasha. Mu gihe ibihuha byagumye bikomeye, abaryango ba Honorable Hussein Rajab bo bagumye bemeza ko ari muzima. Nta catuma umuntu avuga ko Hussein Rajab atakiri muzima. Usozera, nta nkeka ko Hussein Rajab yagize ruhara ntangere mu rugamba rwa CNDD-FDD no mu ntsinzi y'uwo mugambwe muri 2005. Nta nkeka ko Hussein Rajab ari we yashikanye Petero Nkurunziza ku butegetsi. Hussein Rajab kandi niwe mu Isilamu wa mbere yageze mu burongozi bukomeye bw'u Burundi. Ibyahavuye bishika hagati ya Nkurunziza na Rajab bishimangira ko abavuga ko atabucuti bw'ukuri bubaho muri politiki. Ariko birababaje, umuntu yafashije abatwara uyu munsi akaba yarahembwe kuba yaraheze mu buhungiro, ariko amakuru ariko aradusumira muri no minsi aravuga ko hari ibiganiro byaba ariko birakorwa hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Hussein Rajab kugira ngo agaruke mu mwidegembyo, abandanye gukorera umugambwe ndetse n'igihugu muri rusange. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri no monesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Ico busabwa we nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.